abari ngaha turabonana nta mukombozi n'umugenzi wanje cyane ari no mu bantu bashoboye kumakora bo yambere yatumemenyekana aho hejuru gatoyi bon ari mu bantu batumemenyekana umva wewe wari ngaha ku butaka kandi urumva turabonana kenshi turabana kenshi ntitwari bamenye ko utisanze ku ndundi ngo ntiwemera kuri umuririmbyi w'umurundi kandi kiyagije na YouTube nari mfise oya na n'umuririmbyi kwanza numwe yarayifise nari umwe yarafise na Android kana Sadbi za ko ari baryo abantu batababazi ivyo barimo je ubuzima nahisemo bwo kuba artiste yari sacrifice nyinshi nagize je ntuzofata nk'abaye baririmbyi bandi berekana ubuzima ba faking life je simona ko noreka kwishura kandi mba ndiko ndavugana n'abandi bantu ibiterekeye muziki apart umuziki umuntu maze kubikamo inimero ngaha hari ibindi mu buyaga atari mu music nuko baje babigira no mundasuye ndabatera ivyatsi je natwe batabazi ivyo barimo kuko uzereka kumwandikira ejo uzomukenera ne wasore indirimbo ipini bijyanye na chance gukombla le vide nari maziki en fait nje muziki ndakurikirana ndawukunda nguma nandika imiziki ariko nkora n'imiziki muri studio nkayisigaye kubera tamanya ndaronka wavyo abireka ndamusanzwe bari n'umugenzi wanje ndaramufana turetse yuko ari umuririmbyi mugenzi wanje ndaramufana akora neza ibintu neza ntiyarakuguhiye biragoye ko umuntu yokugora iyo ukora neza nawe kirazira gupostinga indirimbo waciye diza iri poste n'undi muntu alors que kiyagiye dusona zya ndirimbo ratwo hari YouTube y'umuntu muri pasteur bagenzi naga gene yaba yari uburyo bwacu nkanacu nawe afise uburyo yadupromotinze en fait kuri isi atagapfuye ntagakira vraiment je umujournaliste avuze ibintu bibishe atavuza ibintu bibishe ndamushigikiye ubwa nk'umujournaliste atavuza ibintu biryoshe akazi kiwe ntabari karagakora neza jambo je nawe urabizi ko akazi kandi ya ndirimbo mva yari indirimbo y'aba jeune yo kuryoherwa nikigoma umuntu atwika muri yo genre kibacita ikigoma umeze neza ndashima tuje muri fili tumaze dufilinge kandi indirimbo yarimbanye na Double J indirimbo fili niyo ndirimbo yarimbanye na Double J tuyimwakireko kandi izi za kera turaza kuziza ko mu nyuma mbe mukundika ya umutipe ya ndirimbi ya ma true story yanje tuzonashwana abademo bacu basigaye bakunda imiduga gusumba uko badukunda twe noko twagiye bwana Frank tubize ko guto tuze muri akapera ku ndirimbo akoranye na Mugisha Jean General Double J gato cyane ndimo twakira bwango cyo twinjira fresh side. Me gonna give you my money, me gonna give you my body, you can feel it, the what I'm feeling. Me gonna touch your body, me gonna change your mind, you can feel it, the what I'm feeling. Ndagutuye kaka melody, kakuyuhere ni vendredi, ndagusabye gira faster, tuje kwirira fiesta, wambare kwa kundi, banisha izongiti, ndabizi kuri rasta, nakonja tutafuta, usiku n'ubwiza bwawe butesa sana. Asante sana. Alright. Namaze kumumva. Bamwita Frank G80 cyangwa se Frank G80 generation 80 uko biri kose ni Frank ubona ko yaramaze igihe atari gito mu muziki ndona atari karavugwa cyane ariko no munsi aravuga ngo ababwira iyo yahora icyambere kigira kabiri kandi atubwira ibikenewe kugira ngo umuziki we duse kumva kwako uko biri kose indirimbo zirahari nyinshi cyane yakoze harimo indirimbo yakoranye na Double J nize ko mwakiriye neza cyane ariko kandi turafise hano zandaje za love hano indirimbo nyinshi yagiye akora za gateranya mu kanya tugiye tuziganire ko bwana Yaramfashije yakirire Frank generation 80 Yes, mwamaze ro kwa munavyumva ari imbere yuko adutuyemo kama mu ndimba arimbaye na Double J na usundi ni Frank generation 80 yamaze kuba nashika muri 2024 n'ibice 9 ni nyuma y'imyaka itari mike atari ko kabisa aragaragara mugabo urumva ku mpamvu z'amashure ku mpamvu z'ubuzima n'ibindi bigira bitandukanye yagize nko kavuga ati ndashaka guhera hehe Rubambo imbere ko mwakira 2019 uribuka indirimbo yakoze yitagateranya Jinda itayitinge basi mumaze muyumviriza hari 2019 itariki ya mbere kwezi kwa kabiri 2019 asohoye indirimbo yitagateranya gateranya iba virus mu Burundi iba virus
mu Burundi nuko rero yamaze kuba nashika muri soza 94 n'ibice 9 nibaza yuko mwamaze kuba muja hafi y'uturadio twanyu mwanateguye n'amayinite kunga muze kuronka ibibazo byinshi mu mubaza muze no kumubaza bice mu message canke mu matelefone anyway kundi ruhande Frank yes bam karibu cyane gose muri studio 94 n'ibice 9 stari ndishimiye cyane no bwa mbere nshitse iradio yanyishwa kwa yuguruye ntari ngaha c'est vrai ndaryohewe cyane kubona mwashoye kunyakira no munsi radio yacatanguye nivyo twatanguye utari ngaha mu gihugu twatangura mu ngagara y'icumi Ego naravyumva. Waravyumva kandi nawe negeze guca keke pa baravuga ngo ni kwa Frank. Je mbaje hafi nyene. Urashiko mwanagaruba. Twarababanyi sana. Anyway, washobora kuba yarazimuhira twari tumaze cyane gose. Yes, ubuzima bwifashe gute muri rusangi kwa Frank ubutugo turavugana. Shani bon sanu watezuriwe gato kwera ibintu by'ishuri bisa n'ivyameze byaraheze ubunye ndiko ndaraba ndigishomeri nyene nk'abandi ndiko ndaraba kunonoro nk'akazi k'ivyo nize mugana tanda ndiko ndakora nasuye kugaruka muri game mbona ari bon uko ubiterambere ryaraje utaraja no kwiradio ugasanga ku marezo sociaux bamaze kubimenya indirimbo gasangira kuri JDK utaratangura ikiganiro je nibaza yuko ari bon ni vyiza cyane gose anyway abantu kuba datahura igihe wagiriye canke imvo n'imvano yo kuba utari ngahanyi mu muziki ugaragaremo cyane gose barashaka kumenya Frank tumuheruka ryari mbega yari hehe yari mu biki wavuze ko ari kuri bien sûr wari kuri gibiki pour le moment ubu unyaca kuri kiribiki je nari mu gihugu cy'u Uganda niyo nagiye kugira université abaneze gisata c'amategeko ndi umujuriste hama nkaba nari maze à peu près 4 ans narahejeje nyene mugabo kwera amashuri ntahera ndaronka ukuntu noshobora kugira maîtrise ndasubirayo nce gituma naraza nkamara umwanya muto naho mugabo ntoba ntasora imiziki je nkora ibintu vy'imiziki kandi mwarashobora kunyumva naraza nkakora nk'akadiri nkaca ngenda waraza ugacucomo narigeze gukora ka jingo ya amajingo yo muri Brarudi ya competition igera kuba batsindira 15 millions après musique nije nagira amajingo naho ntasora imiziki mugabo naragerageza kuguma ndi hafi y'umuziki ndundi mugabo naho ntari batangura gusora ibikorwa by'iwanje mu minsi warumaze utari ngaha mu Burundi umuziki warawumva wangahe wacu ugerageje ku compara n'ibindi bihugu duhana imbibe dufate ngaha muri Tanzania aho hakujya mu Rwanda wanashanga muri Kongo umuziki w'u Burundi kwa usize ni kwa usanze wawusize umeze gute wawusanze umeze gute ubona gute muri rusange muri no misi hariyo evolution nini kuko je ndashobora kuba nkurira abaririmbyi benshi ndakuze bise 37 ans wanatanguye kugira carrière yanje muri 2012 2013 niho vyamenyekanye vraiment abantu barankunda baranyishimira hariyo evolution nini kiyagiye twebwe nta marezo social bwazi wapi ariko rero byari bitangaje kugira abantu bakunda indirimbo yawe hari nk'iradio imwe itanashika na ruguru byari bigoye cyane byasaba ingufu nyinshi mugubu ubunya hariyo evolution kuko uri umuririmbyi ntuvunika cyane ushobora gukora indirimbo kiri no muhira ukayipartage link yawe abantu bakakumenya wiryamiye batazi naho uri umva ni terambere kandi urabona ubunye kera twakora ibiteramo biri loko je nasho kurongira byo kuzunguruka igihugu cyose mugu unyurazi ko umuririmbyi yakoze neza no mu mahanga baramutumira akaja guteramisha je nibaza ko hariyo evolution hari terambere ubundi je mba nifuza kumenya generation ya Frank ukuntu mwagi muratanga umuziki ijya generation yanyu ndabizi ko byari bigoye rero mwari kumenya abandi kiyagiye jewe natanguye insanga bayo ya Sabini we yarankuriye gato yarantanze gato gusora album yiyo mugabo twasa n'abakora kuri studio ya Amiri abantu benshi bari babizi kuko twaramana dusa n'abatanguriye carrière rimwe je cyane ntangura gusohoka après je ndibaza nkayoya twatanguye Sabi hama Emerson kubera twe twakora muri studio bayabose je ni après harijo nk'amezi nk'abiri niho indirimbo yanje yagiye kumenyekana yitwa Mbe Mukundiki je ndi muri generation yabagi mzee biramaze gushika nk'ubunyi muramaze kugirana ama trouvaille na bamwe mu bo mwatanganye muziki kuvushitse bon abari ngaha turabonana nta mukombozi n'umugenzi wanje cyane ari no mu bantu bashoboye kuma collabo ya mbere yatumenyekana aho hejuru gatoyi bon
ari mu bantu batumye menyekana umva wewe wari ngaha ku butaka kandi urumva turabonana kenshi turabana kenshi ariko ubundi nyine mba nifuza kumenya iyo umuririmbyi atanguye kariyeri ziwe hariho abaririmbyi nka babiri rubamba buriya kintu usatu bigeze kuvuga ati jewe ntanguye umuziki ari abaririmbyi banteye ubwoba nkavuga ati jewe nakagenda mubona ndateye ubwoba pe nuva akora kariyeri yanjye n'umumenga no nsubira hasi kwa kumubona gusa hasigaye bajya bahembida ata n'abandi kuri flank J4 abaririmbyi bose mwatangurana warababona bivaye n'ingene byari bigoye ariko ushaka kuvuga ati nabaye baririmbyi ubona ko muri ko murakora navuga ati jewe vraiment namva nubwo wabumfashe kubona nakari karakora menga ndatiwe n'intege ngaha mu Burundi muri generation yanyu abage bakera ego oya kuva na kera je nta muntu vraiment navuga ko nta muntu watiye twakora ibihangano twese tukabona arabikunda iyo uri kurakora abantu mukora bimwe utinye urumva ntiwo ukidandaje nkakwira ko mu isoko yego cyane uranguye ugatinya gutereka impande y'undi muntu ko yasumye yateretse nk'ivyiwawe urumva naho ugikoza akazi je vraiment nta muntu yantera ubwoba kuko strategy nkoresha ubundi ntawe yakoresha je nabona umenga ibintu byanje nta bwoba byo ni hamwe y'ishuri gusa nandi yo mbandanya ndaziba byarashitse kure Jaho ubundi mbabare tugaruke gatoya twigire guhera nama nabivuga muri nouvelle génération na ancienne génération wenda gusha muri ancienne génération kanatsinda ni génération 80 mbabare gatoya tugaruke gatoya kuri nouvelle génération par rapport y'ibihitiye muri no industry ya 2 na cane muri bano bayabaga tuko turabona hari amaduwa mwamwe yasambutse twarumvise ibyabaye kuri Love Muzika aro nibindi twagiye turumva haranye kwa ba Bface na ba Drama n'abandi bagenda batandukanye nkuko watanguna ivuga wavuze atubunye ibintu byarabaye neza umuntu ashobora kuba atari ngahanye mu gihugu akaronka amakuru aciye kuri internet nk'utumwe turavugana tuyilab umuntu ashobora kuba twumva nongera naturaba ni sawa birebazo byose ugirageje kubikondensa ugashira hamwe byose byabaye nk'umuntu yakurikana entertainment amajambo abiri kuri nouvelle génération je nibaza yuko mu muziki bijya bintu ahantu hose mu bigo byose birabaho create base kugira ibintu byawe byumvikane ni strategy nziza mugaje ico ntazi nuko baba bagira singiye strategy mu mahoro bakundana ko haje mpambona nko mu Uganda hano nari bara create beef ari ugasanga abasware baricara beef yabo ugasanga ko create beef kugira dondemo bazogire concert nyanyene yuzure ngaha rero nico kintu gato nabaneguye baragira beef hama ukazurindira yuko bazogira igiteramo kandi iyo bagize beef bakora indirimbo cyangwa naho batokorana indirimbo ubwo amashobora beef yo mubonye ifashe hama mugategura ati teka dufate uzogire concert muri Nord nanje nzogire muri Sud kugira twinjiza amahera dutere polemique ngaha nico nagaye gusa mugabo bijya ni strategy nziza no muri Amerika muramubona ko babikora mugabo babikora mu rukundo cyo bituma binatera imbere cyane hama generation shasha je mpambona barakora hakantu gato nkora negura gato barakora ariko kugira originalite birabagora umuntu kugira amaranga mutima y'igihugu uvamwo ukarira indirimbo ijanye kuko urubona na ba Davido asora indirimbo iri international cyasigira n'indi loko amaranga mutima basa n'ababihevye ukuntu hari umuntu w'umuboss twari turavugana na Papa Sanambia ati je vraiment imiziki y'Uburundi ndatinya kuyinvestisamo kuko hari igihe no kwavestisa mu muziki hama abantu navestije bakasica baririmba ibintu bitanyubaka cyangwa ati si bose uzohora uraba YouTube hari abantu bafite turimbo Jean tubaka n'utundi turimbo nyene tw'abajene two gusamaza byose birakenewe hama urabe ivyo ucagura ahanini je murambona mu mengo no mu Rwanda nabibonye ubu byaratanguye no muri Tanzania abantu bose bararondera ahantu bafokasinga kuri culture yabo niba indirimbo ari afro ukaramba ari afrobeat ugasanga bashizemo traditionnel y'u Rwanda gatoye je murumengo nivyo biharawe ubunya kwisi yose umuntu wese akaranga kiba agashira imbere kubera idarapo giwe niyo yaje guseruka ahantu ntibamubehe gusa ko ari umu artiste bamuhati bya muntu ava muri kiya gihugu kanaka umuco kama wabo ngura abantu cyo gituma abantu b'ingoma uzorabe rubamba abantu b'ingoma bamabadu jana madiri kubera iki bafite originalite yabo uri umu artiste hari ukuntu ushaka kuririmba rijya jwi ryawe giza abanyagihugu bakunda ukarishiramo culture yiwanyu ugasanga ibintu asha abantu baranaguca bimera fresh isa nta kuntu uririmba indirimbo isa niya 50 cent ngo abantu bazo gukunde gusoma 50 cent abiririmba avyumvamo kandi nawe uri umurundi nouvelle génération kiya kibazo barambajije bakora neza ariko originalite gato hari gibura hari gihe umviriza indirimbo kibaza
n'umunyarwanda n'umuki ugasanga n'ururimi yanahinduye byamucanze je nivyo mbona mvuga je mvuze ku giti canje mvuga undi muntu afise ukuntu abibona umuntu wese afise ukuntu abona ibintu mvuga je niko ndabibona nico gituma no mu gukora ubunye ndakora indirimbo iri moderne ariko ugasanga nashyize mu tradi moderne gerageje no kuraba indirimbo nasohoye yaciye 2 semaines et demie urabona ko niki jeune kweri mugurumva ko harimo akaranga ku Burundi gerageje n'amasanamu mu gutangura kwawe kuya kuntu ushaka gutangura umuziki ODB Mugisha Jean Junior chance d'Aboje wamufata nkiki bon d'Aboje uzondabe mu kuririmba indirimbo n'umuntu hari ibintu hari amakriteri simpa kuririmba n'umuntu je ndirimbana n'umuntu afite impano kuko kandi afite impano je mba numva ko mfite impano abafite message nshaka gutanga aca ndaba umuntu yoba abishoboye ushaka kwikorana amakolabo menshi mfise mugabo uzorabe umuntu twoba twaririmbanye wese natabazwi canka aragezaho yishikana abarofise impano mwani majambo je na urabizi kwa kazi kandi ya ndirimbo mva yari indirimbo y'aba jeune yo kuryoherwa nikigoma umuntu atwika muri yo genre kiba citi kigoma urumva nateza kondera umuntu ashushe kandi abishoboye indirimbo zo gutwika zo kuryoherwa mbona ni Daboje muri generation yanyu ndamusumba gato mugasa umwana Daboje isumwana mugabo kandi mu muziki no kumyaka hose nibaza kari hose mu muziki sino ndamusumba ko mugana namutanguriye arabinyubahira niko nivyo generation yiwe yaratanguye kera cyane ahubwo je kubona nkipambana n'abantu bake twatanguye bakibandana ubundi ugomba no gupambana n'ejo ubundi Big Fizzo yavuze ati jo muziki nawo tanguye ungoye tinanafashe n'urugendo rw'umwaka wose n'amaguru urumva ni hatari kandi mu gihe bose ni amageneration ari gatoya byonye sino bivuga cyane uko ni kahise naho gumukavuga kaca kagukurikirana yes mbabare tugaruke gatoya kuri droit wit amategeko uno muziki wacu no munsi ku munsi urakura kandi ugomba kuba ikintu gihambaye cyane gose wanashaka du presenter n'imbere y'igihugu ibintu bikagenda neza cyane gose ejo muri twarabonye imbere ya Son Excellence abarimvyi batandukanye bariko baractinga baririmba ako kandi bongera ba presenter n'ama projet bafise y'ubu canke akazoza akanavuga ati jewe izi projets nizi muzogire gute muzompamagane she kwitafari ryanje rya mbere no mu vyagarutse ko mwijambo yaravuze ati ndashaka kubona umuziki utugenegene filime n'ibintu bitandukanye nibikorwa mvabwenge by'aba artiste bo ngahe wacu biriko birafatiye mbere mu kwinjiza kanoti mu gihugu ufatiye kuri droit waraye wize rero ugacuhuza na Amicale des Musiciens du Burundi ugacuhuza nuko kandi umuziki no musi dushaka ku internationaliza cyane gose ku buryo nk'abandi bose dufatiye kuri Nigeria dufatiye Etazo inande agenda atandukanye ugerageje guhuza ivyo bintu byose ndakubwiye nino droit hariho igisata utegekanya guhuza na bino vy'umuziki kugira ngo ufashe abaririmbyi kubafasha gushira ibintu ku mwanya na cyane kwiza amategeko yego cyane je hari ukuntu nabipanze iyo naronka akazi neza nkatangura bien zo créer akabiho kabavuka abajije gudefenda ama bien y'abaririmbi ino ndabatse kubona n'abaririmbyi bakiye usanga sumuavuka alors que muavuka arakenewe cyane twebwe iyo tugiye mu madiri usanga ari twe duseruka alors que umuririmbyi si wagenda zorabe abaririmbyi ba international hagenda manager wiwe n'umuavuka arabizo kontra nga umuririmbyi bashobora ntihagiye urabona ibiteramo umuririmbyi mwavuganye saa moya ugasanga yasi saa moya mu muhaye imiko saa yine ivyo n'amadroit arashobora kubaca amande cyangwa n'ibintu byinshi canke twebwe ibintu byacu abantu barabinegirije kera ahubwo Imana ishimwe ko papa wacu umukuru w'igihugu ubunya arabishiramwe akabaraga akavuga ati ndavyumva kugira ni dutambe twirorera kera waragenda ahantu bakagusuzugura washaka no mu kwicara kubera baziti afite titre muririmbyi bagayitse bakanagushirana bagaca baterera hari urabona ubunye baragushira ku kibanzo bereye kandi nije nibaza yikorera turetse na jewe kubera ngo amategeko nize hari abantu mu muziki babanje kuvyubahiriza barazanamwo abantu babavuka n'abacamanza hari nka metre mu barona hari umu artiste yamuhote aragenda agaseruka kamugira iyo ni intambwe je amashuri yanje ndimaza yofasha ibintu byinshi kora apa y'ibintu by'abavuka kwandika amakontra y'umu artiste birabakeneye umuntu umujuriste nyene en fait sinize amashuri kwera ngo ivyo by'imiziki mugabo ishuri gusa ico wiga cyose n'ikintu usanzwe gukora
birajana je ndibaza. Yes, tugarukiye cha kurundi wani tugarukiye ku ndimbo zawe zimwe mu ndimbo za Martin aho kandi tugarukiye no ku ndimbo ziriko ziraza ubona ko harimo na EP. Indirimbo ugiye kuri YouTube yawe hari ndimo cyoko turabona zo gutuma kuri kakanyoni abona gutumye ko bose baragukunda ariko je nayo mbona ofete urakoze kumbaza ico kibazo urabona ubu YouTube siniyo gusa ahubwo siyo gusa hari nyinshi nivyo twagateranya cyangwa akavuna musasa kirazira gupostinga indirimbo waciye diza iri poste n'undi muntu aro kezi kiyagiye dusona zya ndirimbo ratko hari YouTube y'umuntu Indondi pasteur bagenzi naga gene yaba yari uburyo bwacu mwana nacu nawe afise uburyo yadupromotinze ofete kuri iyi si atagafuye ntagakira ntitwari bari myaka mutisanze ku ndundi ngo ntiwemera kuri umuririmbyi w'umurundi kandi kiyagije na YouTube nari mfise oya na n'umuririmbyi kwanza numwe yarayifise na rumwe yarafise na Android kana Sadbi yagira YouTube ushaka kubiraba neza Frank ushaka kurana neza ku ma YouTube yawo usanga zatangiye kuba créer mu imyaka iyi nyene turimo alors que YouTube iri monetize barakubuza gupostinga indirimbo imaze binane iri kuri YouTube umva abantu baba bamaze kuyicoka umva yakira ibintu bishasha nje twabona na chain postinga shasha zira kuri gateranya dufate ko rero inyuma y'ibi byose bibaye n'ivyo tubwiye Frank Jinasoka Treve ateguye show cyangwa ategurirwa show naco uza da performing indimbo zwe za kera malgré que c'était kuno kuno YouTube wenda zi performing kuri sino imbere y'abanyagihugu no imbere yuko nzangaha ku kazi wanyu nahuye n'umuntu atananzi imibara barambaza none we niwonde bimba be mukundika sigura ziya ndirimbo nizo zanyubatse ati ibyo sino imbere y'abanyagihugu akono kuri yes nuko bamwita Frank J4V ariko kandi dusimbere ku ndirimbo wakoranye na Kingorongoro hari kintu bavuze kare mbere ko nja kwa Double turaja kwinumvukira yacu Kingorongoro naho kumengana umuntu aririmba ibintu bya hip hop ko tukwiyumvira Kingorongoro ga Frank na hari indirimbo mazigiye atari gito jewe nabivuze ndabisubiyemo nje mu gukora indirimbo baza kuraba target y'abangoma kuririmbira ya ndirimbo bako yari R&B yari keneye undi muntu abwira ubutumwa atarenze kuhibongoza nkanje ndarabishoboye muri kiyagi ya period nayisoyemo umuntu yari kabikora neza yari Kingorongoro burya igihe mukwana na Double wari nga mu Burundi nari ngahanye oya nari nje muri vacances ya nyuma nco turakorana Double gute na mwahuye gute na Double Ndamusanzwe ari n'umugenzi wanje ndaramufana turetse yuko ari umuririmbyi mugenzi wanje ndaramufana akora neza ibintu neza ntiyarakuguhiye biragoye ko umuntu yo kugora iyo ukora neza nawe hari umuntu kenshi akugora iyo uramutesha umwanya ibintu neza cyane kuko urabona ko n'indirimbo twaririmbanye nawe yaragize aho imushikanye kuko je nayisohoye cagiye yari je nibaze yuko iriya ndirimbo nawe ishobora ko yaramugiriye akamaro impact Yasigor je nibaze ko twoca dusimbira kuri EP Yose Frank Jinasoka Treve aragiye aradisparaisseje mugabo aragarutse ajina EP mze kubera iki EP EP nibijyanye na chance gukombla le vide nari maze en fait nje muziki ndakurikirana ndawukunda nguma nandika imiziki ariko nkora n'imiziki muri studio nkayisigaye kubera atamanya ndaronka wavyo abireka en fait nari mfise interval nini ntariko ndakora EP ni strategie nayo nyene y'ukugaruka neza kugira abanyagihugu mwese umukore ku mutima ukunda izindirimbo z'urukundo ukunda izama deception ukunda zihanura wese yisange muri yo EP hama abafana banje nsubire kubagarukana hafi babone ko ndiho ntabahevye nyene kubaha imiziki cyo gituma na prefera gusora imiziki itanu icarimwe ya video imwe ugerageje kureba ukuntu EP yakiriwe hari cunegura ku mamedia mu Burundi sha amamedia mu Burundi ntaco yanegura mugabo akanenge nikobura bana beza barakora baka mugabo ino ntituramenyera gupromotinga ikintu nkuko mengo uri kukorera nk'igihugu cawe uratwa abaririmbyi benshi ari byo baguma bidoga gushura munsi n'ibindi biganiro ngoma numva umujournaliste arashaka kudebukirwa alors que ku kazi Jeni baza nkajya amasaha bamuhaye amasaha yo kugira ikiganiro cyo kiryoha hari ibintu biba biryoshe biba vyasoze Jeni baza ko kugira ibintu vyiwe ikiganiro cyo kiryohe gikunzwe yo cavuze ibyo bintu vyasoze ivyo bintu biryoshe vraiment je umujournaliste avuze ibintu bibishe atavuza ibintu bibishe ndamushigikiye muga nk'umujournaliste atavuza ibintu biryoshe
akazi kiwe ntaba ariko aragakora neza muga ibindi byo n'abana beza barapromotinga kandi nibo promoting ibyo utabahaye nabo nyene nta kosa bafise muga mugiye kuba cultive ni ikintu kurondera ikintu nka kurya twe dufata ukaja ku mwanya dictionnaire ukarondera ikintu utazi ariko Frank hari aho abamenyesha makuru banashima bakunda no kuba bidugira abarimvyi batandukanye bavuga ko shaka kubona banabandikira ntimubishure mukabafata ukundi kuntu ugasanga nabo bibatera undi mutima wo kumva ko batokora ivyo bintu byanyu mugabo kuri iyi si ukuntu bimeze ni Imana mwabonye ukuntu ntiyagize kandi yarizi ko turi abanyamafuti ntigeze dutererana kuko muri abanyamafuti ijana abarimo 40 bameze neza uko biri kose ivyo abantu babigira ni barya abantu je nibaza ko ari barya abantu bataba bazi ivyo barimo je ubuzima nahisemo bwo kuba umu artiste yari sacrifice nyinshi nagize je ntuzofata nk'abari baririmbyi bandi berekana ubuzima ba faking life je simona ko noreka kukwishura kandi mba ndiko ndavugana n'abandi bantu ibiterekeye muziki apart umuziki umuntu umaze kubikamo inimero ngaha hari ibindi mu buyaga atari mu misi nuko bajye babigira no mu ndasuye ndabatera ivyatsi je natwe twatabazi ivyo barimo kuko uzereka kumwandikira ejo uzomukenera ne wasore indirimbo je rero sukomeze hari abantu bashaka kuvuga bati jewe nka naka ndayisohora yivuza kuko the trend ivyo so je ndashaka gutanga message ku baririmbyi je ngo ndabisubira mu matubwira ya emisi ya 5 ku basore ya IPH ego umuririmbyi sukuvuga ngo umuririmbyi ngo abantu bagukunda ngo ari uko ngo wigize ngo gazirare cyangwa ngo urakazi oya nene mwa mubibona hanze hamwe je ivyo nabibonye mu Burundi gusa okay kwiyubaha birakenewe niyo twateye imbere kwa kwico kintu je murambona aba artiste baragenda aho barafata umunsi na bodyguard bazibwira ati ntimudukurikire gumaho twe tugiye apare muziki rega kandi kazi ko kwekereza public bisigura rero uri umuririmbyi wishima canke ugara ntihogena muri Prince Rejano isazi ziko ziratuma kwa bantu bagwaye baho caba ingorane none umuntu wo muri Prince Rejano azokira azokumviriza radio umunsi umwe bisigura kwishima so kwishima bijya abasaba umuririmbyi mu bisanzwe umuririmbyi bamusaba kwirespecta vyonye nanda pana kwishima none wishima ku muntu uri kurasaba ubufasha none kubera twe tubaye kwera abafana none umufana mustazo umfata bien je simaza ko hoteli imbe untabare imbere yuko duhava turi kona mukanya dusimbire kuri ndaje baby sangwe ino ni indirimbo yaje haheze umwaka ata acting yawe nimwe tiko turabona muri clip video uko biri kose je ndevye ndimo kunwa actinze urafise utuntu tumwe agiye urahora natwo nk'umuntu yamaze miss ari nyuma ya kamera cyane nutuwe sha sinobesha je sinahimperutse gushutinga naruka gushutinga ndirimbo na uri kumwe na Double J hari indi ndirimbo nabana nakoze n'undi mupeti w'umurapere akikaza atati ngorongoro ngatwa oya undi yitwa SBM mugabo ndamubona producer producer je sinibaza ko ari ingorane byo byaranteye washikiyemo neza nyata kibazo na kimwe kwera je nibaza ko ibintu by'umuziki umuntu uzakubwira ngo yahuye navyo ni ingorane zo ari umuntu ari karaforce iyo biri muri wewe hari ibintu byikora Dini faso global duhere kuri ndaje duhere kuri love duhere kuri waiting tuje kandi kuri nizitatu hano hose muri rusange muri ino EP yawe hari ahantu hariho verse nimwe canke indimbo nimwe ifise ihuriye n'ubuzima bwawe bwa misi yose donc ahantu wiririmbye true story wenyene ubwawe ukavuga ati jewe ngiye niririmba je wapi kweli no mbere shabazi gituma je mu bisanzwe musanzwe muzi yapa yuko ndumuririmbyi ndumwanditsi wivyete ndashobora kwandika n'ijambo ry'umuntu ateguye ku rubanza ndafise iyo mpano je mu kwandika mva ndatembera kuya kuva mu ukagenda ugatembera n'abagenzi ugaterama urumva ubuzima kuno butandukanye je kenshi nkunda kwandikira abanyagihugu entourage population Jaha nini biya bintu ndirimba urumva ko binsumvya n'ibiro gusumvya n'ibiro sinovuga ngo ndirimba vie privée ngo ndaje gukorera ngo oya ndirimba kubera mba mbona ubuzima abantu babayemo kandi n'ivyo bakeneye kumva